twari kukubwira yuko natwe bituraba kuko abazarendo FDLR na FARDC nibakubitwa turi kumwe tukubitwa hamwe tuzadukubiswe n'abandi tuzokuze na M23 abakongomani rega naho ku bakongomani nico gituma ingwano izogwa muri Kongo ndizoza ngaha nico gituma muga hari mwumvise abanyagihugu cyo bashikiriza impungenge abanyagihugu bavuga ejo M23 ikaropusa kuko uri kurategwa hari igihe usagirizwa ukabobije guhunga namwe mwanavuze iyo bari namwe umunsi bagenze kandi umuriro uhunga hasigaye igisaka uko rero bariko bazo umuriro uzocanwa bazogenda bahunga kandi mu guhunga hari igisaka cyo guhungiramo niye nayo ujuma atazora ingwano cyangwa yumvire iyo migwi yose irikiragwana uyisanze mu Cibitoke ukayisanga ibijumbura ukayisanga muri Monge iyumvire ubutunzi ibidukikije ingene abo bantu bazofatwa bakinjira bafise ibigwanisho ishino kubwe nuko batazoheba igihugu cabo bazoshaka basubize gutera abo babirukanye abo no birukanye babonye amasasa ava ngaha nabazorera amaboko bazovuga ko igihugu kirabatera nico bituma nkiri mu kigebe cy'umukuru w'igihugu barize kuzana ikibazo cuko imbibe z'u Burundi zisa nizuguruye kandi ari ndende nanasabye yuko kugira ngo tweparanye abasota bacu baguma bapfa mu kibira mu Rusizi tugure drone yo kucungera imbibe ku buryo izirasinyara liransenyemo kandi Imana ishimwe yuko narumvise ko iyo drone nanasabye ko bagura zibiri bavuye bagura imwe sinzi kwiguruka canke itaguruka ku mpamvu ntazi mugabo ico carabaye nico bituma zari gufasha ku buryo nta pretext yo vuga abasore Burundi basuye kuja muri Congo kuko iyo drone de surveillance zari gufasha gusurveiller la frontière uno munsi mugarutse cyane